Ku munsi wa gatanu genekerezo rya 19 Ruhuma mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo hamwe no mu Ngagara, igipolisi c'u Burundi carafashe inkozi z'ikibi z'abapolisi bagirizwa kwiba igitoro c'imodoka bari basanzwe bajejwe kunyonga imodoka z'akazi z'igipolisi. Hafashwe rero abapolisi babiri b'abashoferi, umwe yitwa APC Nibitanga Esperance ni umupfasoni, uwundi yitwa APC Ferdinand Kuriyo, ugira gatatu yitwa APC Emery Manyonga yarashoboye kwiruka aracika ariko ariko araronderwa nawe nyene. Harafashwe rero n'abandi bakorana abatari abapolisi babiri, umwe yitwa Mebera Abdul n'uwundi yitwa Nibigira Reverien. Hanyuma rero igipolisi caciye gikora n'amasaka aho hambere hafatiwe uwo mupolisi yarahejeje gushikana imodoka ivuye ruguru acaja kuvoma ico gitoro. Hanyuma igipolisi carahashitse kirakora amasaka gica kihatora ivyo bikoresho mubona bari basanzwe bakoresha mu kuvoma ico gitoro, amabido menshi n'uburingoti bakoresha buto buto mu gucuranura ico gitoro bakikura mu izo modoka bakibuganiza mu mabido kugira bace baja kukigurisha. Murabona mwitegereje ukungene zingana, murabona yuko igitoro cahahoneye, kandi ababajijwe bose bo muri urwo rupango n'ababanyi bose baremeza yuko aba bapolisi ariko kazi bakora bahora bama bariko bari ico gitoro, hanyuma bagaca bavugana n'abaza kukibagurira. Abandi ba kabiri nabo nyene bari mu polisi, uya mu polisi w'umupfasoni nabo nyene kuri iyo tariki nyene bafatiwe mu Ngagara hari hafi ya Otrako. Abo nabo uyu mupfasoni nawe akaba yaraje mu modoka nyene y'akazi aje azanye amabida abiri yuzuye amazutu nkuko mwayabonye ngaha. Hanyuma yariketse ko abandi bapolisi bagenzi we bajejwe bariko baramukurikirana inyuma, bariko baramufotora, hanyuma aca izo bida aca zihereza n'ingoga abantu yarazizaniye, aca arasubira inyuma arahunga n'imodoka. Ariko bene kuzitora baca barafatwa barazifatanwa, baca baranavuga n'uwarazibazaniye, baca baranavuga yuko yaramaze kuhaza incuro nyinshi azanye ibido nk'izo, aca arafatwa rero. Murabona rero bose hamwe ni abapolisi babiri b'abashoferi, harimo n'umupfasoni, hakaba n'undi mupolisi umwe akiriko ararondera yaciye yiruka, n'aba bandi basivile babiri bakorana. Si kera cane itariki 12 z'uku kwezi nyene kwa kabiri twari twaberetse uwundi mushoferi w'umupolisi yafatiwe mu Kinama nawe nyene ariko arakora ububisha nk'ubu. Aba rero urubarindiriye ni nk'ugwari rurindiriye uriya nuguca ubwa mbere na mbere bafutwa ubu nyene mu rwego rw'igipolisi c'u Burundi kugira ngo wa muryambwa abe umwe kandi yitukisha. Ico twomenyesha abantu nuko urugamba rwatangujwe n'ubushikiranganje, ijambo nyakubahwa umushikiranganje mushasha yavuze agishika ryo kurwanya igiturire, ryo kurwanya abasesagura amatungo y'igihugu mu buryo bwinshi. Twagomba kubamenyesha ko urwo rugamba rubandanya kandi ko uru rugamba ruzoherana ari uko ata muntu n'umwe azoba kiriko ariba amatungo y'igihugu. Hariho abavuze ngo ni umuvuduko, umwe bavuga ngo umuvuduko w'isake. Twagira tubamenyeshe yuko atari umuvuduko namba, kuko aba atwerekanye murabona ko tumaze kwerekana abapolisi incuro kenshi mbere n'abandi bakozi ba leta, tubamenyesha yuko uwo wese afashwe ikintu ca mbere gikorwa no kubanza kumuvuta mu kazi, hanyuma abandi bagaca babandanya amatohoza, kandi agategezwa no guca ariha ibintu vyose aba yamaze konona. Aha rero twagira dutera kamo cane cane abapolisi, aba bashoferi b'abapolisi. Burya mu Kirundi barayamaze ngo intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Hariho abo nkumbure bavyumvise tubivuga ubwa mbere tuko turerekana aba mbere bavuga ngo ni wa muvuduko. Barabona yuko ari igikorwa kibandanya, no kuvuga yuko uwo bakibigira canke afise ku gatima kubikora adahagaritse
arabona neza ko igice gikurikira ubwa mbere ho no gufutwa mu kazi hanyuma kandi agaca akorerwa idosiye akateraja mu butungane kugira ngo aze kwishura icaha yakoze. No rugamba ruraraba n'abakozi cyane cyane abakozi ba leta bose. Aha duca duhera ku bakozi ba leta bakorera mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira mwarumvise yuko bantu bahora batoza amatagisi ya commune, mwarumvise yuko bahagarikiwe rimwe mu gihugu cose. Kuko naho bakibandanya itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu bagiye kuzohagarikwa bose. Muca murazi igitigiri cyabo murumva ukungenera abantu benshi bahagarikiwe rimwe kubera bazira gusa ubusuma. Kuko aho gutoza amafaranga ngo aje mu kiga ca leta azogaruke gufasha bene gihugu baratoza bagashira mu mifuko yabo. Aha rero abantu abarundi abapolisi n'abatari abapolisi babone neza ko atakinya kirimwo.